abantu benshi icaha kiracabakubita hasi kuko icaha baracakirabira mu maso ya Ancien Testament. Ntukice, ntugatukane, ntukagire iki, ntukagire uko, niwagira iki. Abantu benshi baracanashaka kozwa no kwezwa ngo kugira ngo Yesu niyaza ntabasige nk'abacunganye nawe kugira ngo mbega ngo Mana nguzompakaje ngo Mana ukabona ngiye gupfa nguzompakaje ko kwihana. Oya, ntitwihana kandi ntitwezwa kuko ducunganye na Yesu kuza ashaka kutaza. Sikashikashe, suburare, uravyumva si saye, oui, saye no. Oya, nituruko tu oya, si izo sizo mpamvu. Igituma uyu murongo wabivuze mu Gifaransa, nous sommes devenus une même plante. Igiti Yesu akozwemo nico giti ukozwemo kuva umwizeye. Nimba Yesu yera canke yama amapera ntibishoboka ko wewe wama amahwa, ntibishoboka. Nimba warapfanye nawe ukazukana nawe, nimba wowe wama amahwa kandi warapfanye nawe ukazukana nawe, nimba ugicungana, nimba ukiraba abakozi ibyaha ngo nawe ucuba ngo none upurukwa pamwa ngo na pasteur yakoze icaha ukaba ukiri muri yo kashikashi, ni ukuvuga yuko quelque part muri processus ya mort na resurrection yawe hari ikintu capfuvye. Igituma uno munsi abantu biriko birabagora gukurikira Yesu nuko abantu bariko bakurikira Yesu muri mentalite ya Ancien Testament kurusha kumukurikira muri ya mentalite ya Nouveau Testament. Umurongo wa mbere w'iki gice watubariye rero uratubwira umurongo wa mbere ngo none ngo tuvuge iki, tuzoguma mu caha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire. Aha Paulo yari umwigisha w'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Hama abantu bamaze kumva yuko twababariwe kandi ko imbabazi ziwe z'amahibiye bidashira, abantu bamwe mu Baroma bari barakijijwe batangura kumva yuko umenga ubu nta problem, ubu nta byagezwe, ubu nta mategeko, ubu turi free. Batangura gusubira mu buzima bw'ivyo badashwe. Arabandikira ku murongo wa mbere avuga ati loin de là, si kubera ubuntu ari bwinshi ducumura, ahubwo kandi ubuntu bw'Imana butugira kubaho devable. Nimba amategeko atashoboye gushikana abantu kukugororoka, Imana yaharuye yuko ubuntu bwo dushikana neza kukugororoka kurusha amategeko atadukoreye. Why? Kubera ubuntu vya vrai buratubohora complètement.